Kazoza keza ni kari mwibarabara, kazoza keza ni kari mukuyerera, kazoza keza kari muri yo kayenyene, musore nkumi nkundira ndagukebure. Wow, ndashaka kumenya inspiration iyo ndirimbo yavuye he? Iyo ndirimbo yarakunzwe ndibuka ku mashure, wasanga mu ishure abana bariko barayiririmba, wasanga muhira abavyeyi batubwira impanuro bacishije ku iyo ndirimbo yawe. Ego cyane wafashije benshi pe. Ndashobora kubahonjesha kapela moya bala nayishize mu karitime kama piano kugira ngo ndabumvishe ko byose ndabishoboye. Wow. Salam aleikum, shalom shalom, salam aleikum. Bakunzi ba Roxy TV turabaramukije nkuko musanzwe mubimenyereye ni Nana Naomi kuri micro, inyuma ya kamera ni Kiba Nomic. Haba uno munsi basha dufite umutubire adasanzwe namwe ndinze mvuga umutamira adasanzwe mucamwumva nyene ko ari umuntu w'umusaza. Papa byongora kugira ngo nubaho kuvuga ati ni naka. Murashobora kwitondera abakunzi ba Roxy TV kamera. Roxy TV ni TV nkunda cyane. Wow. Ndabaramukije mugira amahoro y'Imana. Shalom shalom. Assalamu alaikum. Hama rero jewe nitwa Gaposho Ismail. Wow. Ashaka aho mvuka Igitega. Ariko nkabandi umuntu yakuriye Bujumbura. Wow. Papa karibu sana kuri Roxy TV. Merci. Nisha karidia. Benshi barabaza ati twaramubonye muri filme akina. Twari dukeneye kumubona mwamutumiye nk'umuvyeyi. Yego. Kandi vraiment merci beaucoup. Mwarakoze cyane. Yego. Namwe murakoze. Papa uno munsi jewe ndagusanze mu rugo iwawe. Ndabiguyemwo bashe. Sinarizi nivyo agira kore. Ariko alikategura indirimbo idasanzwe. Je nenda mumenyereye muri filme ndundi ari umuvyeyi dufise kandi twubaha kandi dukunda abikora neza. Ariko yagarutse mu muziki. Ni ryari wumvise ko wogaruka mu muziki? Ni ryari wabonye ko umuziki ugukeneye? Urakoze cyane. Je ubusanzwe bon nize umuziki igihe twagirira abarimu anniversaire ugasanga nk'umwarimu yibuka umunsi w'amavuko turamufondeye akaririmbo kugira tumuryohereze umunyeshuri mugenzi wacu uko bica bituma muri composition ziwanje nguma ameze nkaho nkompoza ibintu bikebura canke binezera canke bifasha abantu kwiyumvira gatoya. Jewe mu ndirimbo ziwanje ntuzumva mpfa kuvuga amajambo abonetse ariyo yose. Ndondera amajambo yubaka afitiye akamara abantu naho ugwaruka kumbure ayo majambo atari yo bakunda cyane ariko umugani ugana kariho barateba bakayumviriza kandi umugani ntuva ku giti uva ku muntu. Okay. Umugani ntuva ku giti uva ku muntu. Urumva rero nagarutse muri game kugira ngo ntange bwa ubutumwa bukenewe. Ubutumwa buhanura, ubutumwa bwubaka, ubutumwa butuma abantu basubiza hamwe. Kuko ikibazo abantu bagira n'ugwikekwe bwo kwibaza ngo uri yanyiyumvira nabi n'uyanyiyumvira ukutariko. Ariko bagiye barumviriza impanuro zacu bosanga twese turi abantu ata muntu numwe argisahani y'uwundi. Okay. Papa jewe ndi mu bantu bagukurikiranye kera mugaje sinanzi ko ari wewe. Mu ndirimbo rya kazoza keza ni kari mwibarabara, kazoza keza ni kari mukuyerera, kazoza keza kari muri yo kayenyene, musore nkumi nkundira ndagukebure. Wow, ndashaka kumenya inspiration iyo ndirimbo yavuye he? Inspiration iyo ndirimbo? Yes. Iyo ndirimbo nayitanguye mu gihe hari amatelefone yitwa GCM ama Motorola. Yeah.
refre yayo yavuga ngo kazoza keza ntikari muri GSM, kazoza keza ntikari muri telefone, kazoza keza kari muri iyo kaye nyene, musore nkumi nkundira ndagukebure. Ama nkiri muri studio ndiko ndayisohora amatelefone menshi acaravuga ngo gaposho ngo twumvise ngugira ngo ubuze abantu kugura amatelefone, kugura amakarte SIM. Urumva rero kandi amatelefone niho yaragisyaye nyene bikomeye, umuntu ashobora kuza akagurira umwana w'umukobwa telefone, uwo mukobwa agaca agenda akigemura kubera telefone, akaca yitwa umwigeme kuko ngo umwigeme byavuye mu kwigemura. Hama rero ca ndahindura kuko je ndi umuntu mvuze mind, ndavuga ni indirimbo yanje ntipfubusa, ca mvuga ni kazoza keza ntikari mwibarabara, kare navuga ntikari muri telefone, muramenya kandi murabe rero jijya nagira ndirimbe nivyo biriho ubu. No, iyo ndirimbo abantu baraja ku telefone bakibagira no kuganira. Iyo ndirimbo yarakunzwe, ndibuka ku mashure wasanga mu ishure abana bariko barayiririmba, wasanga muhira abavyeyi batubwira impanuro bacishije ku iyo ndirimbo yawe. Ego cyane wafashije benshi pe, wadufashije abana bakiriya gihe benshi, hari abo warokoye. Ese papa nimba atari banga je nshaka kapera iyo ndirimbo girude kwa ko numvise wahinduye umudiho n'abakuzi ba Rox TV bavyumvireho kugira ngo baje kurondera ibintu nyene babanje kumviriza. Ndashobora kubahonjesha nta ngorane. Ego ndashobora kubahonjesha kapera moya bala tupe kuko ni indirimbo nayo nyene iri mu rukurikirane rwa twubahane. Mvuga nti abanyafrika turi bamwe n'ikimenyamenya Imana yaduhaye ibihugu vyiza, twese dufise ibihugu vyiza. Kuko uri mu Burundi wifuza kuja muri Kenya, umunyakenya yifuza kuja mu Rwanda, mu Rwanda bifuza kuza mu Burundi, abandi bifuza kuja Tanzania, muri Belgique, hehe. Nico mvuga nti Imana yatugabiye ibihugu vyiza, tubibanemwo rero mu mahoro. kandi uhinduye igihugu baye mu diaspora. Igombe urabona ubudugijwe valeur ahariho hose, niyo uva ngaho ukaja muri Kongo. Nayishize mu karitime kama piano kugira ngo ndabumvishe ko byose ndabishoboye. Salam aleikum, shalom shalom, salam aleikum, salam aleikum. Abanyafrika twese rimwe, turi bamwe, turavukana, turavukana. Ndinje mu muhembe Imana yatugabiye ibihugu vyiza, tubibanemwo mu mahoro, mu mahoro, peace, peace, mu mahoro. Let's try together, trying to be together, trying to work together. Umoja ni nguvu, umoja ni nguvu. Merci beaucoup papa. Turawanya oga urane ubwoba cyane iyo ndirimbo ari abantu bagiye kuja down. Ariko gusa birababaje kuko iyi ndirimbo imaze 6 mois muri studio. Abantu bo muri studio nabo bikubita gashi, baratuma akanovera k'umuntu aba afise n'amashagaga yo gusohora ikintu nigoga bijyama. Kuko nk'ubu hari abantu bazovuga ati iyi ndirimbo yiganye kanaka kandi yari iri muri studio avanso kanaka. Urumva n'abari muri studio nabo aba DJ bacanga muke baze baraduha ibintu ku mwanya niyo rero nashatse kwisohora. Papa nukuri je ndagyoye cyane, ariko nagranda gusaba ikintu nganda gusaba sikindi. Ni kiye kintu wumva wohanura aba jeune parce que wewe ku myaka yawe ufise
biradutangaza ingene ukora muri music urimwo muri cinema ndundi urimwo urumva hose urumva hose urapartena shaka abajene bumva ko unye bicaye ku marigara ari tabi ari karibu ni karibu kike bishinga bakike batazi yuko ejo naho imbere hari ubundi buzima barindiriye ubahanura iki nkawe nk'umuvyeyi impanuro namanda zibaha kandi ndakunda guhanura urwaruka kuko urwaruka rupfuye ngo iziza guhona zihera mu ruhongore yes urwaruka rwacu rupfuye twoba tugize ingorane ego kuko nigo Burundi bw'ejo yes nigo hubakira ko ibihugu byose igihugu kitagira urwaruka ntikibaho yes nico gituma rero umuntu yanka igihugu cacu ayovya abajene atangura kuyovya abajene kugira ngo ca gihugu gitakare je rero ndi mu bantu bashaka yuko abajene bavyuka kare bakaryama batevye bakavyuka kare ntibajyamire kuba ndi muri music no muri film ni time uripanga nimba agenda bishoboye n'umujene arabishoboye kuko abajene bacu isi yose yemera ko abarundi bafise amatara tubihuriza yes nuwankuru kwavu aremera ko biruka aravuga ati abarundi bafise amatara genda mu baronderemwe amatara benshi bama baje bati nje kurondera abafise impano mu Burundi kandi bataha babaronse nijya film bavuga mukunda kuvuga abajournaliste ko nakinyemwo nawe y'ababirigi yes hari abantu benshi batashaka kwibera mu Burundi bajya ababirigi barabitubwiye bababwiye ngo mu Burundi ntabo muzoronka ariko bari babizi ko bariho aca bababwira ngo nta bantu bafise tala bazoronka mu Burundi bica bituma rero bavuga bati reka tuje kwirabira tuzovyemera tubironse bashitse ngaha barabibona ko abafise tala ari benshi muri muzike bariyo muri sinema bariyo mu burimyi bariyo mu bacapa barimwo mu bavuga ibicuba barimwo mu batamba traditionnel turabafise cyane hama rero abajene nibahaguruke dufise igihugu ciza kigifise opportunité yo gukora ukora umugambi ukawurangura ukarondera bagufasha mu mugambi wawe abarundi ni abantu ushobora kubwira uti nyere kuko ibi bikorwa akabikwereka ibindi bihugu byateye imbere bariruka ku buryo ntawe ubwira ngo nyereka ibi ari kubwira ati jya mwishure si jewe ndabikwereka ariko twebwe turafise abantu bitanga nka twebwe nanje ndimwo tukavuga tuti iki nabonye kugishoboye ingo nkwereka aho ugikorera iki uragishoboye ingo nkwereka aho wagikorera kandi abasore n'inkumi inkumi bazirekure nazo zikore ntibavuge ngo abahungu gusa nibo bashoboye n'abakobwa barashoboye bakuzuzanya n'ubwo gwaruka rw'abakobwa n'abahungu bagakora raba nko muri journalisme mumaze kuba benshi murabigeme bakora narabonye abakobwa basigaye bakamera none nubona ko ari ibintu bitesa biteye imbere nivyambere nibahaguruke rero abajene izo mpano zabo bazerekane bazivyaza umusaruro igihugu cyacu kizotera imbere gifashijwe n'abajene hama rero nabo muri gouvernement abaraba ministeri ya jeunesse ministeri ya culture n'izindi ministeri zishobora gufasha urwaruka rurahari kugira ngo rukore nibaruha akazi nibaruhamagare nibabakoresha ama formation mu manama baruvyure badodore kuko naho bari kumarigara bazokugwayo nabandi bazokugwayo na twebwe tuzoja kubahamagara bakavayo twebwe harabo twahamagaye twazanye muri film abandi twarabahamagaye twabazanye mu byo ku kamera hari umuhungu wari kurumva ndiko ndamubwira nti genda wegera ujya kamera uyu munsi akwigisha ntiwavyumvise turiko turabiyaga kumugaragaro nizo ministeri n'abandi babishoboye n'abagwiza tunga nibahaguruke bavyura abajene bashireho amayizine yo kubaha akazi umuntu nakore ikizu kirekire kidafise ico kimaze ashiremwo abantu ashiremwo abakozi nimba ari hoteli hajemwo abakozi bazi gusasa neza nimba ari piscine ashiremwo abakozi bazokoza iyo piscine n'abantu barahari bashaka akazi abajene bacu bahiriye hanze kandi akazi kari ngaho papa nagenda gusabe kugira ngo abantu bashobora kumva ko bokurikirana ibikorwa vyawe kuko ndazi nk'abakunzi ba Roxy TV bose baragukunda ico cyo kimenye parce que
benshi sinzi ko baravye n'amakomantere baguma bavuga ego baragukunda rero ngira ndagusabe kugira ngo umbwire ubabwire nabo bashobore kumenya aho basanga ibikorwa vya Mutama Gaposho. Urakoze. Ico ni ikintu nyamukuru kuko kuva naja ku mateleviziyo ngurukana bumenyi yo ku line ku ma social media byarafashije nanje kumenyekana no kumenyekanisha social media yiwanje kuko barambwira bati twakubonye hana mu kiganiro none tuje kugukurikirana niwawe. Yitwa Kazoza Films Media TV. Kazoza Films Media TV. Bakunzi ba Roxy TV mwumvise aho mushobora gukura ibyo Gaposho akora ibikorwa vyiwe yaba filme yaba indirimbo byose niho ushira. Filme niho nshira n'indirimbo niho ndazishira. Iyo ari ibiganiro by'iwanje ndafise umujournaliste tuja kuri Uzobaze Gaposho Media TV. Uzobaze Gaposho Media TV aho hose muhasanga Mutama Gaposho ariho yibereye ariko arabikora neza. Papa napendeza wallahi. Merci. Ivyo bintu nakubivuga ntibitangura kubera ko wacha wishima. Lakini napendeza. Oya je ubusanzwe sinishima. Nico gituma n'abantu benshi bavuze bati amaklipe ko watevye kuyakora. Natevye kuyakora ku buryo kubera uburyo buke. Hama aho nshitse muri iyi myaka niho mbona ko nokora clip. Hama je ndi muri babantu bashaka kubikorwa byivugira. Bya bintu byo kuba ngo inshoboye iki sinshoboye iki ahubwo jewe ndavye ubucobozi mfise ntibampaye ibikorwa ngo ndabibakorere. Sinabonye abankoresha ku bushobozi mfise. Nico gituma namvuga nti ibikorwa biri kuvugira byonyene. Ariko il n'est jamais trop tard ku muntu ashaka gukora buri gihe il y a des gens qui peuvent le supporter cyangwa kumusapotinga barahari kandi bafise umutima mwiza ikintu kizira umwanya wacu. Bien sûr. Imana ihezagiye nakundi. Imana ihezagiye n'abantu baraboneka kandi ibintu biraboneka. Yego cyane. Papa nike kintu umva canka kahe kantu canka kahe kajambo umva ubwira abakunzi bawe muri uno mwanya? Abakunzi banje muri uno mwanya nubabwira yuko umuntu avyutse nasenge niyaje no kuryama asenge. Kuko iyi si turimwo iri kwiriruka cyane. Mwirinda ama stress. Ikintu cyose kigutera ama stress ugihungire kure. Niba bufise umukunzi agutera ama stress tugabanya. Ukaba ufise umuntu agufasha kumara ama stress mukunde cyane. Kuko umuntu atagira stress araramba. Umuntu afise ama stress apfa ningoga. Muvyirinde rero. Bakunzi ba Roxy TV umwanya rero jewe naho ndi ngaha mu rugiwe singira mpereze ngaha agiye gukora video yiwe. Sinzi ko ari ya mbere sinzi nuko ari ya kabiri. Sinzi nuko ari nizobe ya gatatu ya kane ya kangahe. Ivyo byose turabimenya. Tugira tuje kuri tele na Mutama. Papa ndibaza turacari kumwe. Turacari kumwe. Iyi ni clip ya gatatu ngira nkore. Natanguriye kuri twubahane imaze 2 mois cankora mon bébé imaze 1 mois ubu rero ngira nkore shalom kandi nayo nyene izo ziri mu rukurikirane rw'izo clip izoja kuri Kazoza Film Media hama ndiko nditegura no gukora clip ya Kazoza Keza ntikari mu ibarabara ibi ya kane hama ico gihe nzoca nja no ku mateleviziyo ari en direct na televiziyo y'u Burundi na zijya zose zindi ziri en direct ntanga ibiganiro nk'ibi nyene mu mpaye murakoze cyane. Ndanabashimiye Imana kweri ibahezagira. Namwe murakoze cyane twaryohewe mwatwakire neza Imana ibahezagire kandi iyo nshitse ahantu bakanyakira neza mvuga ati Imana yuzuze kandi igwize byanyu byose. Amen. Bakunzi ba Roxy TV mubandaye mudukurikira cyane Roxy TV mwongera mugenda no kwa Mutama Gaposho. Shalom. Shalom.